avuze yuko ishirahamwe BMBC rifasha abantu bari hanze. Twaciye dushaka kumenya mbega ryoba rikorera abari hanze bonyene bo muri diaspora, abari mu Burundi bo ntibashobora kungukira kuri uko kuntu risanzwe ritunganije kandi ritunganya imigambi. Bakunzi b'ishirahamwe BMBC turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Jewe nitwa Uwamahoro Asheri. Mu misi heze ishirahamwe BMBC ryararonse abashitsi bari bavuye mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, aho bari baje kugendera ishirahamwe BMBC. Ariko kandi murazi yuko dusanzwe dutanga amakuru biciye ku mbuga zitandukanye zo kuri internet. Abadukurikirana biciye kuri izo mbuga barifuje kumenya ko BMBC risanzwe ari ishirahamwe rikora ivy'ubwubatsi, kubera iki abantu bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bifuje kugendera ishirahamwe BMBC. Kubera ico kibazo twakibajijwe, twashimye ko umuyobozi mukuru w'ishirahamwe BMBC ariwe yoduha inyishu kuri ico kibazo. Mbega bari bazanywe niki? Yego murakoze. Bari baje kora kuntu tunganya imigambi, ariko bari bashaka nabone naho hantu dukorera, hanyuma baratubaza ati none mwege ko tumva ko mukora imigambi y'abantu bari mu mahanga bigenda gute. Twaraberetse imigambi itandukanye tumaze gukora abantu bari mu mahanga, turabereka abakozi bacu babikora. Rero kwari kuraba iryo shirahamwe rikorera abantu bari mu mahanga basanzwe novuga ngaha mu Burundi batwagwa n'ico gisata aribo kibakurikirana ca diaspora cyo muri ministere, barabe ukuntu iyo migambi tubitunganya ku buryo umuntu yinvestisa iwabo azi ko atariske novuga ngo idasanzwe irimo. Cyo kituma badusabye ko tubajana ku mashantier, turabajana ku mashantier atandukanye. Rero aho dufise amashantier tuko tubakira amazu y'abantu bari mu mahanga b'abarundi, ngo ntitwabetse yose ko turafise amikoga atari ko tuko dukorera Bujumbura, haba ivyo mu biro aho dutegura imigambi, haba ivyo tumaze gutangura kubaka ku mashantier, ariko kandi turafise n'indi migambi mu gihugu hagati. Rero novuga yuko urugendo nico rwari rwerekeye, bari baje kuraba iryo shirahamwe rikorera imigambi abantu bari hanze ukuntu ritunganya iyo migambi. Rero nimba ari umukiriya wacu canke windi muntu baravuze iyo nkuru nziza yuko dukorera imigambi abantu neza, akaba yaratumye turonka abashitsi nk'abo biteka, turamukengurukiye. Murakoze. Turabashimiye kuri uwo muco mushoboye kuduha. Avuze yuko ishirahamwe BMBC rifasha abantu bari hanze. Twaciye dushaka kumenya mbega ryoba rikorera abari hanze bonyene bo muri diaspora, abari mu Burundi bo ntibashobora kungukira kuri uko kuntu risanzwe ritunganije kandi ritunganya imigambi. Ukoze neza cyane. Mu vy'ukuri dukorera abantu bose, n'abari ngaha. Nk'umuntu avuga ko ibikorwa turiko turakora bimwe n'ivyo bari mu mahanga, ibindi n'ivyo bari ngaha b'abarundi. Rero novuga nti twakorera bose, ariko gusa oyi batugendeye navuze byo abantu bari mu mahanga kubera yuko ari abantu nyine bari abo abantu bari mu mahanga nico bajejwe. Iyo twagendaga kumbure nabo mu bushikanje bw'intwara hagati mu gihugu, nashamvuga ibyo abantu bari ngaha, ariko twagendewe n'umuntu wo mu bushikanganje, abayobozi bo mu bushikanganje bwa diaspora muri ministère des relations extérieures. Rero nico gituma navuze yuko nashingiye hanini ko ari mu mahanga kubera aribo batwagwa novuga canke ibyabo bitunganirizwa muri ubwo bushikiranganje. Murakoze. Murakoze cyane, kandi turongeye kubakengurukira kuba mwafashe kano kanya kugira ngo mutange umuco eka mutomore icyatumye turonka abashitsi biteka nk'abo bari batugendeye mu misi iheze. Rero turatumira abantu bose bifuza kubaka, baba bari ngaha mu Burundi canke bari hanze, kwitura ishirahamwe BMBC kubera ko risanzwe rifise uburambe n'ubumenyi mu gutunganya imigambi y'abantu kandi bikagenda neza. Iyo mwubatse mubake neza.